tugira amahoro umutekano n'iterambere aha muri no komine yacu za Gitega n'intara yacu ukaba n'ubwoko ariyo kapitale politiki. Nagomba banze gushimira Imana yadugejeje twese hano amahoro kandi nk'uko twanabyumvise yashoboye no kutuzigamira bagenzi bacu bariko rero kano karyo kugira ngo ndabipfurize ikaze n'iteka mwaduteye iteka mukaza guhagararira bino bikorwa navyo bikari umugambi dusangiye, umugambi wo gushinga ihinguriro aha mu ntara ya Gitega, umugambi twizera yuko uzotuma dushika ku iterambere rirama. Tuboneyeho akaryo ko kubakengurukira ubwira n'ubukerebutsi mwagumye mwerekana kuva ahagitangura ivyiyumviro vy'uwo mugambi, mbere turazi yuko muri mubazanye iciyumviro c'uwo mugambi, tukabona n'ubwira budasanzwe mwerekana mu kugomba kuwufata mu minwe, mugaheza twese mukaguma mudushira ku kivi kugira ngo intambwe tumaze gutera zitere zija imbere kugira dushobore gushika kwihangiro. Kuri ubwo bwira rero n'ubwo bukerebutsi tubona n'umutima wo gukunda intara yacu na cane cane abenegihugu muserukira aha mu ntara yacu ya Gitega, twagomba dusubire kandi tubakeze mu neza amashi menshi. Turashimira kandi n'abari ngaha bose abastateri bagenzi bacu duhuriye muri runo runani rw'amakomine ivyo bita intercommunalité, aho mbere duheruka no gutora biro iyo intercommunalité akaba arije ndayirongoye. Hari hano abo dufatikanije hano mw'iyo biro, ndabona icegera c'utwara inama ya komine Mwigishubi akaba ari umunyamabanga, icegera nawe akaba yafatiriwe. Hakaba rero hari n'abandi bari mu makonseye komino y'amakomine ico kimwe n'abasitanteri turi kumwe mu mugambi. Nk'uko tubizi komine yose iserukirwa n'abantu batatu. Turabashimira nabo nyene kubera tubona umwitwarariko twese hamwe dufise wo kugira uwo mugambi utere uja imbere, tukaba mbere twaheruka no kuja hamwe tugategura umugambi w'ibanze ico bita avant projet sommaire twashikirije FONIC, kandi nkanabamenyesha yuko bakiriye neza uno mugambi dufise ngaha mu ntara. Twabandikiye kete turarungika n'intego y'umugambi, birabashimisha, mbese bacadusaba n'umubonano. Twarashoboye kuja i Bujumbura turagira n'umubonano na nyakubahwa Directeur General wa FONIC, aho yatweretse by'ukuri ko yakiriye neza umugambi kandi awunezerewe, mbese yagiye yemeje ko azonadushigikira mu vyo ashoboye. Mu vyo rero yadusavye, kuko baragenje dosiye basanga ntirakwira kugira badushoboye kudufasha kufinansa uno mugambi, harimwo igikorwa tugomba dukore mu vyo twasabwe. Hariho n'ibindi bijanye n'integuro y'umugambi, étude de faisabilité du projet de rentabilité, ivyo bita business plan. Hakaba ari étude d'impact environnemental social, biro vyasabwe kugira ngo iyo dosiye yacu ishobore kubandanya. Tukaba rero tushimye ingene umwubako wacu yafashe ibintu mu ntoki akaturondera umuhinga yadukoreye icigwa tugira turabire hamwe uyu munsi, kugira dusanze bikenewe dushobore gushiramo natwe intererano zacu mbere yuko kibandanya mu zindi ntambwe. Ico twomwemerera umuhoro wacu ni uko natwebwe nk'abarongoye amakomine umugambi twawugize uw'iwacu, kandi twiyemeje kuwitangira no kuwuterera kugira ngo ugende neza, kanatsinda dushoboye kuronka icoza gitembera abenegihugu turongoye, natwebwe biraheza bikaca biduhimbara. Ni niryo hangiro dufise
natwe rero ntuge mu mutamba mwirorera, turabashigikiye kandi tuzoguma tugamburuka ibikorwa byose muzodusaba kugira ngo turabe yuko umunsi w'izina tubona ku mugambi watanguye nyezina bikaba twese bizoduhimbara kandi ikazoca riba n'iteka kuri twebwe twese. Reka rero ndabifurije twese tuze kugira ibikorwa byiza, kandi nkaba ndabifurije kuza kurangira umwanya wose muza kumara aha muri kino kibanza aha muri komine yacu. Murakoze, Imana ibahezagire. Umubaho wacu twavuga tumusabe ace aturongorera ibyo bikorwa. Murakoze cyane nitwa Musitanteri maire de la capitale politique. Banyakubahwa muyoboye amakomine muri capitale politique de Gitega, nyakubahwa muhinga wadufashije cyane, banyakubahwa mwebwe murongora ubuzi butandukanye mu nama nkenguzamateka no mu makomine, hamwe n'abashoboye kuba bari mu abakonseye bo muri komine, ko bibaza ko bataje bashoboye kurungika abaza kubitegera no kubikurikirana. Ndabaramukije amahoro y'Imana, amahoro ya Kristo yewe. Tugeze ko murazi yuko hari ibintu byinshi bikoraranguka muri iki gihugu cyacu Burundi byiza. Rero tugize n'amahirwe dutanguye guhura turi mu munezero, mu ndwi y'umunezero y'igihugu. Mwarumvise yuko ibihano biriko biratuvako twari twarafatiwe, niyo si inkuru nziza abavukanye. Reka rero turirimbe tuko kw'Imana kwaratsinze, kuko by'ukuri Imana twayisize imbere, nawe wayisize imbere ntimutetereza. Ukuboko k'Umukama kwaratsinze, ukuboko kwiwe kwakoze ibitangaza. Ndagushemeza Mukama, ndagushemeza kuko wanyumviye ukambera umukiza. Nzokuyaga ni wewe wankijije, impundu zogutabaruka nizihanirane. Murakoze cyane. Dukurikiranye ijambo nyakubahwa Musitanteri wa komine Gitega yavuze, ni ijambo ry'amashimwe. Yavuze ati uyu mugambi by'ukuri ni umugambi tugiye gushira mu ntoki, nubwo twoba ko watevye ntiwatevye, burya ibintu byose bafise ukuntu bigenda. Murazi yuko twarushuragije mugabo abavukanye baza kudufasha cakiza covid ico kiratera, bicabira nk'ibiriko birasubira inyuma gatoya. Ariko igikuru nuko twavyutse tukabona ko by'ukuri imbere y'uko umwaka uhera hari ikintu cokorwa kugira ngo umugambi rya projet d'avant projet ije muri FONIC guverinoma imenye, kuko maze ko amafaranga y'umwaka mu makomine atari twakoresheje kuko twari twashize muri uyu mugambi. Iyo rero by'ukuri bishika ku mwaka uba atana projet dufite ari hantu, nta rubanza twogize kuko nacyo twari twakoze. Icyo gituma twashe twiyumvira Petero dossier twobigira ryari avant le 30 juin, kuko murazi ko umwaka wa leta utangwa le 1er juillet. Ntangure ndabakengukiye cyane rero ko mu bikorwa byinshi mufise mu mpera z'umwaka, ndabizi amakomine ndayazi, mukaba mwatoye aya masahanga kugira ngo twicare hamwe by'ukuri tunoganze ibikorwa. Nashaka nariko bakomera amashi jenye ntivyokora ntiyokumvikana, mu ntiza amashi yanyu ndabakeza. Iki ni ikimenyetso cy'uko by'ukuri uyu mugambi mwawugize wanyu na kare, umugambi uje kudufashiriza abenegihugu, uje gufata intara
uje gufasha by'ukuri n'igihugu kuko benshi hariho abazouronkamwo ibyiza byinshi. Dushitse kuri terrain, inkuru nziza nuko nyakwa mushikiranganji yaciye avuga ngo ngenda bomoreye ngo hasigaye yuko namwe mu gico mukoze. Icyo tujya dukorera rero ni iki? Wewe yavuga ati jewe nimubinzanire kuko terrain ndabonye nta wundi nzoyiha, ati n'abantu bariko barakora ibikorwa vy'iterambere bibaye ngombwa ko muhakenera hose ati tuzobimura tubashira handi. Kandi duhiriwe duhishije abariko barahakura nabo n'abantu bakunda amakomine. Yaciye avuga ati je mukabona nuno musi bikenewe ko rotere yaguka ati je mucyo munyereka mbe ndagenda handi. Urumva rero iyo nkunze ntimwoyiha amashiga yera. Kugira umugambi nuko nk'uburangurira ni kimwe. Nico gituma rero muri contribution ya intercommunalité harimwo iyi terrain izobiduhaye leta kuko murazi ko leta yaciye mu makomine. Iyi rero étude environnementale tuje gukora ni idufasha kuca dusabe musitanteri n'ibikorwa byinshi afise ibaye adopte ejo canke hirya yezu aduca vyirukangana yaba vyakunda ejo bikaca bisohoka atubwira iyi demande ntuze ya terrain kugira ngo baronke umwanya wo kuvyiga umwaka utarahera. Gasem nyakwa musitanteri mu baguzi bwanyu muce mugira gakete de transmission ka document y'étude environnementale n'ibikenewe. Twa dukeneye impact business plan bayiturungikiye yaraheze. Murumva yuko vy'ukuri le projet igitera imbere nk'umuzinga. Ivyo tubikesha ubukerebutsi bwanyu. Ngira ngo muribuka amakomine mwese amaction mufise. Nico nagenda bibutse muri iyi capitale y'isosiyete amakomine yose uko ari 11 afise amaction angana presque angana. Komine Bugendana hari uwo yashitse yaje. Komine Bugendana mufise muza mufise mu mutaye wa 546 millions ni kuvuga amaction 546 uko action imwe ni 1 million. Komine Bukirasazi nabo bagize ibibazo bafise nabo nyene 546 millions baza bafise amaction 546. Komine Buraza ifise 545 millions. Ninde yasekuye Buraza? Buraza nivyo nyene icubahiro mutamukanyi umukuru w'igihugu cacu ni yari ngiye nce gituma atashoboye kuza ngaha mugama ashaka kubabwira nabo bafisemwo 545 millions avec 545 actions. Komine Giheta ifise 546 millions ikacigira ama action 546. Komine Gishubi ifise 545 millions nuvuga ko ifise ama action 545. Komine Gitega ifise 546 millions avec comme action 546. Komine Itaba yaje ifise 546 millions et comme action 546. Komine Makebuko ifise 545 millions mukaca mugira ama action 545. Komine Mutaho mufise 545 millions niyo muzoshiramwo muza mufise ama action 545 action. Komine Nyarusange waseruke Nyarusange mufise 545 millions niyo muzoshikanako avec comme action 545. Komine Ryansoro mufisemwo umutahe wa 545 millions ama action muza mufisemwo 545. Organic Burundi Food yina ba Hollandais équipe de ba Hollandais izo ifisemwo 10 milliards 200 millions baza bafisemwo ama action ibihumbi 10,200. Coopérative do Gitega nije ndayizi représenta ziba zifisemwo 1 milliard de francs burundais avec comme action 1000 actions.
totale co tugira umutahe wa 20 miliyari, amakisiyo nayo dufise amakisiyo ibihumbi 200. Urumva yuko vy'ukuri ni umugambi uteye iteka, ni umugambi w'inguvu, bisaba yuko twese twinanata, ibindi turiko turakora twabanza tukabishira impande kugira ngo uyu mugambi ushobore kuranguka neza. Hariho rero ivyo twari twishinze nk'ivyo twoshira imbere muri uyu mugambi. Ama objectif ya societe yacu, OBF izoba ijejwe encadrement et appui des groupements de production agricole. Urumva yuko vy'ukuri bica bidushikana muri ba bene gihugu, muri ya makoperative ariko ararima, kuko tuteza kubakurikirana, tutabakurikiranye umwimbu wosanga udashimishije, ugasanga turiko turahomba muri societe. Hazoba kandi igikorwa gikomeye ca collecte de production agricole, kuko urimye ntiwimbure, murumva yuko vyoborera mu mirima. Hakaca haba rero transformation agroalimentaire et production de l'énergie renouvelable. Murumva ko aho umugambi uzoba uriko urakorerwa vy'ukuri kizoba ari gisagara giteye igomwe. Kandi na transformation agroalimentaire bimwe nababwiye ko bizodufasha kubika umwimbu wacu, ivyamwa vyacu igihe kirekire. Hazoba harimwo commercialisation et exportation des produits agricoles. Tukadandaza kandi tugashora hanze y'igihugu n'indani mu gihugu umwimbu w'ivyo twirimiye. Haca haba rero na commerce general, murabizi yuko hari usine de transformation, hariho ibindi bindi usanga bijana vyerekeye ubudandaji. Kwari kugira ngo ndabumvishe izi mission tugiye kurangura muri iyi societe yacu, kandi iyi societe jewe nta nkeka ndazi ko bizogenda neza cyane. Rero nshime cyane igikorwa mwakoze ca intercommunalité. Murazi yuko intercommunalité ari izo dufasha gushika kwihangiro rikuru twihaye. Si rya mbere turonse le produit de l'intercommunalité, murazi ko université IPJ yaje kubera twashoboye kuja hamwe. Iyo tutaja hamwe burya ntivyari gukunda. N'ubu rero twabaye abambere baja hamwe, reka rero tushobore no kuja hamwe amakomune yacu ashobore kugira ikintu kininiya ashitseko. Ndabakengurukire cyane, ntwaye umwanya utarukenewe ko umwanya munini y'uno munsi n'umuhinga wacu awufise, kugira ngo turabire hamwe ivyo vyigwa, hama dushobore no kuza kurangura ibindi bikorwa umwanya uza kuza, kuko ndazi yuko ibikorwa birahari, muriko murimbura. Turazi ko amakomine adakenye, mbona ku magroupe yose benshi twishimiriza kubera umwimbu turiko turaronka. Imana ibanzigamire, murakoze cyane.